Nongera ndatanze mwiriwe na mwaramutse ku bakunzi ba BDI Info, Burundian Information. Nongera nshimira wowe wese wahisemo runo rubuga. Nongera nshimira nawe wese umaze gukora subscribe. Nongera nshimira nawe wese wamadufasha mu mugongo ugakora partage, ugashira videos wacu kuri stati. Biradushimisha cyane. No munsi nkeneye ko tuyaga ku buzima bw'abarundi babaye muri South Africa. South Africa murazi yuko gisanzwe ari gihugu kenshi abarundi tukunda kumva South Africa bapfuye, yishwe umurundi, yarashwe, yagonzwe, ibintu nk'ibyo. Birashuka ugasanga urifuza kujayo, ariko ganshuti yanje ndagusabe nimba uri mu mipango kugenda gukorera South Africa kurondera ubuzima, umaye wumviriza no video witonze. Birashuka ugasanga urafise umugenzi waramubariye nyakira akakuba atoya hino mana imeze nabi sinshobora kukwakira mawe witonde, ukacubona umenga arakwanga. Ibi byose nivyo nkeneye ko tuyaga kuno munsi. Nkeneye tuyage tumbega abarundi babayeho gute muri South Africa. Migration ya South Africa ko tumva ngo yasaze, byifashe gute? Ko tumva ngo abarundi bariko bapfa babuze yo baja kwivuza. Muri South Africa hoba atabitaro bihari. Ivyo nivyo bintu nkeneye ko tuyaga ko mbega abarundi ba muri South Africa mu mazu babayeho gute? Abarundi bapfa gute mu buryo nyabaki? Bakora ubuzi nyabaki hariya? Nico nkeneye ko tuyagako. Ariko reka ndagusabe nimba uri mushasha gukora subscribe kuri no channel kugira ngo uze wame wironkera video nyinshi zitandukanye ziba zivuye kuri no channel. Ahanini ziraba twega abarundi, twebwe ni generation mu buzima tubaye mu mahanga. Ndakunda kuvuga ati twavuye kure, dutegerezwa gukorana ingufu zose, nubwo bishika hakazamo ibintu by'imfu tugafa, ariko tutegerezwa gukorana ingufu zose zishoboka kugira ngo tuzosubire iwacu twarubace izina. Ego nuba apfuye bishitse agasiga ubuzima, sukuvuga ngo Imana iba yamwase, oya, igihe cyo kiba cyageze. Ariko reka ndabifurije ubuzima mwe muri ko murankurikirana. Ti abarundi bari muri South Africa babayeho gute muri no minsi, ino saha uno munsi tuko tavugana? Migration ya South Africa yabaye ndazi ku barundi ati biva gute, mbega abashikayo gute? Mu kwinjira mu gihugu ca South Africa urazi yuko twebwe twavukiye mu bihugu vya SADC, East Africa Community ya muri Afrika y'ubuseruko canke Afrika y'ibiyaga bigari. Murazi yuko passport ziwacu bitatworohera kwinjira mu bihugu vya SADC, Southern Africa Community niko bakivuga. Mu bihugu vy'ubumanuko ntibitworohera cyane ko yabica bisaba yuko uriha amafaranga menshi kuri passport yo kuriha visa, kandi bijya bihugu nka South Africa, Angola, Botswana, amaviza yaho usanga azinvye bivanye n'ukuntu bamaze kubaka igihugu ciwabo n'abanyagihugu babo. Ntibakeneye abandi bantu baza kubavangira muri bajya abantu ngo bagwize economy cyangwa leta itangure kubashiramo amafaranga ataco bariko binjiza leta. Nuko babigoye rero. Benshi rero baca barenga mu gihugu ca Zambia, untegere neza, barenga mu gihugu ca Zambia bakaca binjira muri vya bindi bita magendo irigo, baca batora amatrack truck driver kugira kwemera kushikana South Africa senze kwa Pretoria cyangwa Johannesburg. Ashobora kuguca amafaranga atari munsi $300 kugira agutwara gushikaneyo. Birashika ugasanga uragira ibibazo mu nzira, ugatwarwa no truck driver atariwe mubi, usanga bafise inziguraza abantu bose si bamwe. Birashika usanga agushikaye muri Zimbabwe aca gufatisha, akaca gutaho amafaranga yiwawe akabara ariwe. Migration nayo muri Zimbabwe kacivuga ati twakubonye, bakaca baguta muri yombi, ukaca usanga uragize ibibazo imbere n'inyuma. Benshi rero bagirirwa amahirwe yo gushika South Africa, barakora ubuzima bwo mu masaro, bwa security, bwo kunyonga amamoto, bwo gukora amaboutique n'utundi twinshi, kutandaza mu bindi bitandukanye, bisata bitandukanye. Ariko rero nubwo bakora muri ubwo buryo, ngiye impamvu nakubarire impamvu migration ya South Africa abereye ikibazo abarundi bariyo. Cyambere na mbere imakambi abarundi bamaze gushika hariya baca basaba ibyangombwa nkuko abari impunzi kugira ngo yorohereze ubuzima ntagume yirukwako. Ariko muri uno munsi zino saha turavugana nta gouvernement canke ya UN iri muri irakora South Africa iriko yatanga ivyangombwa ku barundi, zikaca zongera zikaba intambamyi zikomeye ku barundi bariko barondera ubuzima hariya, bagafatwa bakicwa. Rumba ibintu nk'ivyo gacu usanga ariko barafungwa, ugira ufungurwe uriha amafaranga menshi yo murengera. Hama mbega bica bigenda
gute ku bantu nabo banyonga amamoto birashobora wumva ngo bishwe ngo bagonzwe n'ibigirankana oya burya accident bari accident usanzwe muzi ko South Africa ifise amamodoka menshi ni kimwe mu bihugu bifise amamodoka menshi muri bino bihugu bya Afrika rero kenshi rero usanga usanga abarundi bariko banyonga amamoto hariya ata experience baba bararonka neza canke bigashika ugasanga ariko aragenda kudubura imbere kubera South Africa itegeko ya South Africa riremera baje ba deliver baje banyonga amamoto batwara ibintu ku maruba n'izindi zitandukanye za Hungry Lion n'izindi zimwe bita KFC batwariye abantu ivyo kurya canke utuntu baguze tubasanza mu mihani wabo arashobora kurenga hagati mibarabara agiye ukubita ikorosa agasanga indi modoka yamaze guhaguruka ikabira mwanuye akaba arapfuye muri ubwo buryo atanzige umushoferi irimo yabaye accident nk'izindi sanzwe abandi nabo bagapfa bagiye gutwara delivery birashika ugasanga bagupangishije order baguze ibintu mwijoro bikaca bisabwa yuko bitanga urashobora gushika ku rupangu iyo ubitwaye ukaca usanga no vyita gute ukaca usanga baratevye kugura urupangu abasuma bakaca bagusangaho nturi bugwane baje n'amamodoka ari nk'abiri bakaca bakuzinga hagati barakwiba muri ubwo buryo ku buryo nawe udashobora kubitahura ugasanga baranakwishe ugombye ngo ugwane ego hari n'ibigihe bishika ugasanga bagutwaye telefone n'utwo tundi tuntu bufise bakaca bakusiga ukigira ati mbega kubera iki abarundi bariko bapfa bapfira mu bitaro batariko bavugwa na leta ya South Africa biva kuki nico nkene ko tuyagako no munsi nkene ko tuyaga ibintu byinshi ku buryo uzohaguruka wamaze kumenya ati ibintu byifashe kuno hariya kubera ko leta ya South Africa canke UN ya South Africa idatanga ibyangombwa ku mwene ku barundi ngo babeho nk'impunzi ugiye kwivuza mu bitaro nubwo ubu bifise ntibashobora kukuvura kuko bakubarira ati ino miti ni y'abanyagihugu si y'abakava amahanga muri ko munahura ugaca usanga abarundi benshi badashobora kuja kwivuza ku ma privé arapfuye bivanye nuko urazi musanzwe muzi yuko ibitaro bya leta na privé bitandukanye privé usanga izimbye leta ugasanga iroroshe Izo mpamvu abarundi benshi baca bagira ibyago hiyo bakaca bapfa muri ubwo buzima birashika rero nkuko nakivuze ubwa mbere warigeze kubusaba mugenzi wawe amaze gushika muri South Africa ati Yohana bro ndakeneye yuko nyakira akaca kuba ati wapi nibishoboka kuko ahantu mba ntivyemerewe chaka gusigura ibindi bintu wowe ukaca ugashira ku mutwe ngo urumva ngo wowe mu mutima wawe ukacubona yuko umenga yagombye kukwankira oya ntiyagombye kwankira muri South Africa sahantu ushobora kuba byoroshe cyane ku nzu z'impangano inzu z'impangano muri South Africa zirazinvye biteye ubwoba kandi si muri South Africa honyene murazi ko no mu Burundi inzu z'impangano atari wari wese ashobora kuza ngo agutunge akorondera akazi utari kuracanga umucango ni bake muri South Africa rero ugashobora kuronka umugenzi akakwakira mu nyuma uwundi akamwankeva nuko nibibazo aba yagize muri ubwo buryo South Africa abantu benshi baba cancana abarundi baba mu masite aba ari security aba ari sekirize ku buryo atabasuma bashobora kumwataka muri ubwo buzi bwiwe aba canke aho hantu abasanzwe aba uko murantahura baca bategezwa kuja kuba ahantu rero haba hari security aho hantu haba hari security haba hazimbye cyane nka za Cape Town Pretoria n'ahandi henshi hatandukanye ugasanga one room yaheragurwa amafaranga atari munsi y'idolari 100 kura ntaho dolari 100 n'amafaranga menshi iyo ni cyumba kimwe kandi ico cyumba kimwe ugasanga birimo n'amategeko ugasanga arashobora kuba ati ntidushobora kurenza abantu babiri none imba basanzwe bari babiri akaca kuba ati twebwe hino ntibishobora ntibashwemera yuko twakira uwundi muntu ahubwo ronde uwundi muntu yo kwakira cubona umenga araguhemukiye izo zindi two rooms nazo ibyo vyumba bibiri usanga baziriha idolari 105 aho kenshi usanga ari 3500 mu 4000 vy'amarandi yo muri South Africa
urumva na amafaranga menshi n'umufungo munini n'umuliyoni n'amahera y'amafaranga y'amarundi. Cubona umenga rero yakwankiye ariko atakwankiye ugasanga simvuzi wiwe kandi nawe si uwo wabiteye, ntaba kwanka nta gwanko ruba ruhari. Uko rero niko biba bimeze mu gihugu ca South Africa. Abenshi rero bamaze kuba nk'abihevyi baca bagenda kuba mu location, ahantu bitamwe ni location bro. Nimba ukeneye nimba ubuzima bwago kubise gute, ntuze wiyumvire ngo mvuye mu Burundi ngo nzogenda nje kuba location ngo kubera ubuzima bwananibwo mu Burundi. Emera utimbire ngaho nyene, kuko location n'inzu icambere na mbere ziba zubashwe mu mabati. Ni muri babakene umba inyuma kubi, bakene kubi usanga abaye basuma babandi umva abantu bakubita umva abantu bikibi gusa nibusanga abaye. Ashobora kuba ari uwo munsi nyene ukashobora rupfiriye bakwishe kubyinzigo gusa, cyangwa ukaza kuba uwo munsi nyene ukashobora wibura ukomba amazi, cyangwa ukaza kuba uwo munsi nyene usanga wama utungwa intoki muri burya buryo. Ahantu yatari security si byiza kuhaba. Abarundi benshi ntibaza kuhaba. Abantu rundi uzosanga ari hariyo usanga ari babandi nyene babihevye nabo nyene bamaze kwiyakira, uco vyumva. Canke abakongomani n'abandi nyene baba mu bindi bihugu nka za Malawi n'ahandi nibo bashobora kuza kuba mu location, canke abene gihugu ba South Africa bashobora kuhaba. Aha rero location inzu y'amabati Mutama, umubu wa hariya usanga ari wa wundi ni inka wa mubu umwe uri yinka ni nk'umurizo wumva umenga amwe bituma umusembeze mukira bano ko novuga ikumva yo kumenga umukira wayo ntukora neza kwera ubumara bwo mubu. Nuko babimeze twacuye ko twiyagira kugira ngo twungurana ubwenge. Ndizera yuko umaze kwiga byinshi muri zino video twama dutanga. Twagiye kubakora ku mabutike naho ariho nkeneye yuko tuca turangiriza ikiganiro cacu. Abakora amabutike barahura n'ibibazo byinshi bitandukanye muri ico gihugu ca Afrika y'Epfo, byinshi bitandukanye. Urazi yuko mu butike haza abantu benshi batandukanye, abasuma, abiba, majambo bakaba ari mu kaguriro. Kwera muri South Africa amasoko ni make, ahubwo haguriye amamo n'utundi tubutike nyene tuba twagutse nyene kujya ku. Abakora mu mabutike nabaricwa bakibwa, mbere bikanavugwa yuko mu babakoresha hoba harimo ababigirira babifisemo uruhara. Atabigiramo uruhara gute? Arashobora kugukoresha kubera kenshi abantu bakora ibintu byo kudandaza muri Afrika y'Epfo mu mabutike hamwe bitangwa ni shops, usanga kenshi arabanya Ethiopia n'abahinde nibo basanzwe bakora muri burya buzi. Ubwo bwoko nabwo murazi yuko ari ubwoko bufise ivangura rukoba na cyane ku bahindi. Muriko murantahura nabo barabo bava za Syria, Afghanistan na Pakistan, ni abantu bafise ivangura rukoba batagomba birabure uko n'ababa Lebanese abo muri Lebanon. Arashobora rero kugukoresha igihe kigeze cyo kuguhemba, kabona yuko umenga amafaranga baguhembiye bari menshi, ngo benshi baca bahitamo kwicisha abakozi babo kugira ngo ya mafaranga abaye suru. Ariko ngo si bose babikora, ariko hari ababikora. Musanzwe muzi yuko mu myaka 2023 na 2024 hapfuye abarundi benshi bapfira mu bintu by'amabutike mu gihugu ca South Africa. Bicaboneka neza na neza yuko ataho bitandukaniye cyane n'abakorera mu gihugu ca Zambia. Iciza cyo muri Zambia bobo ntibicanisha bo kuri bo, ahubwo bobo barafatishanye. Ico ko gihagarara ko kuko narigeze kuba ndakivuga. Hari n'igihe rero ashobora gupfa umukozi kugutetea ibintu bya boss wiwe kugira ngo arabe ukuntu yo bikingira hinje abasuma, nawe akacakoresha inguvu gasanga bamutaye mu isasu cyangwa intambi kabarapfuye muri ubwo buryo. Nuko babimeze rero inshuti yanje, ukabushaka kuja hariya muntu wanje, ibi bintu nizere yuko wavyumvise kandi binakubariye nta kinyoma kirimo. Ndazi hari abantu benshi bankurikirana bari mu gihugu ca South Africa, Africa Decide, barabizi buno buzima barabuzi. Ndakeneye namwe kugira ama commentaire yiwanyu
afashe umuntu ariko ariyumvira kuja muri South Africa. Birashoboka ugasanga hari ikindi ntavuze canke nibagiye. Ndagusabe ugishire muri commentaire zanyu, ndakunda kubivuga ati ziramfasha cyane, zirananyungura cyane, kuko nta wovuga byose ngo abimare. Niko biba bimeze. Hama reka nshimire nawe wadukurikiranye kuva ku ntango gushika ku mpera. Nongera nshimira nawe wamaze gukora subscribe. Ndakunda kubivuga ati kuno kuntu urubuga rwacu utera rukura si jewe, ahubwo ni mwebwe. Nimwe mukunda ibiganiro by'iwacu kugira ngo tubandanye dutera imbere. Ndagusabe ino nkuru muyishire mu magroupe mwamurimo kugira ngo bose murungike mu link kugira ngo bose bayironke, canke mushire ku mastati. Byose birashobora kugira ico bifashije. Ku Murundi nawe ariko ari yumvira kujayo, nizere yuko yaronse umuco uboneka. Ukaba ushaka kuja kunyonga imoto nakivuzeko, ukaba ushaka kuja gukora muri boutique nakivuzeko, ukaba ushaka kuja gukora akazi ka security ntabwo nari nayivuzeko neza, ariko security nabo barapfa kuko bakunda guhura n'ivyago. Urazi nyene ubucunze urapfa muri ubwo buryo, nkuko nyene kwabo bakora amashop bapfa, ugasanga uraguye mu mitego. Ushaka kuza gukora ibintu byo kumwa nakubariye nakazi kariyo karahemba, ariko riske ni yindi muzokwama mwirukana migration kubera nta vyangombwa batanga. Murakoze cyane rero, ndabashimiye cyane mwevuye ku mutima, mwamane umutima w'urukundo muri BDI Info. Ntanzigo ni information buri uku nakuriya kugira turabe yuko as a new generation twogira aho twishikanye mu biganiro by'iwacu bigatera imbere, mbere bikazoza biranajabuka, bikazoza birafasha abantu benshi gusumba uko bihaye birafasha abantu muri uno mwanya. Tugahana n'impanuro muri ibi na biriya, ari intererano ku gihugu tugakubita mu commentaire y'iwacu, kuko n'intwaro itagira ama commentaire ntishobora gukomera kandi ntishobora gushika aho ishaka. Hategezwa kubaho abantu abatwebwe canke nk'abamwebwe mukunda ibiganiro by'iwacu, mugatanga ibyiyumviro by'iwanyu kugira ngo turabe ukuntu twese twoshika kure. Ndabipfurije igihe ciza, kuranirwa mu byanyu no mu banyu. Imana ibarinde ivyoza bibasinzikariza ubuzima, n'ivyoza bibatontoza imitima, n'ivyoza bibangamira ubuzima bwanyu. Murakoze cyane, mubandanye mwubahwa, mukore mwunguka, murondere muronka sharp. Imana ibahezagire.